wanje ni Bizimungu Patrick. Ubuzima bwanje muri siporo bwatanguye guhera 2003 ndi muri école de volley yitwa Miyagi Volleyball. Nagiye gutangura gukina muri senior 2005 mpera mu mugwi wa Muzinga. Haciye haba impinduka bavanga igipolisi n'igisoda. Umukoci wacu yitwa Kabura Kassie aja mu gipolisi, cabiba ngombwa ko agenda ajanye abakinyi bamwe bamwe, nanje ca ngenda muri Rukinzo. Volleyball ni urukino rwiza cane, ni urukino rwatumye atabindi bidusamaza. Natanguye kwinjira mu rukino rwa volleyball ngiye muri école de volley hari 2003 mu kwindwi, nari mfise imyaka 13. 2005 niho ninjira mu rukino nyezina muri senior. Naronse n'akaryo ko gukinira équipe nationale B 2006 yari zone 4 yabereye ngahe Bujumbura. Imbere yuko nja muri Miyagi nakina urukino rwa football. Kugira ngo nije muri volleyball, Ntwari Dick Tresor niwe yatubereye akarorero. Twarakunda kuraba amakuru y'inkino turabana batoyi. Mu makuru y'inkino camona Ntwari bamuhaye igikombe. Sinarinze urukino rwa volley vyari vyo, ca numva umengo nanje no bikunda nkabikina. Ca ndabijamwo, badusanze kuri kama two dukina football, haza Kassie Kabura azana Ntwari. Tubona kubikunda uko turabijamwo, bakaza barahaca. Ntwari haciye akadutera intege avuga ati wowe ufise pasi nziza. Nanje ca nkunda gupasa, birangira mbaye umupaseur. Ibihe vyiza twagize muri Miyagi nuko muri kano karere ama école de volley yose yari ahari, twakina tukaba ba mbere kandi tugakina ibintu biryoshe cane. Bakavuga ati bano bana bazokina ibintu bibereye ijisho, bafise kazoza imbere. Muri ico gihe turi Miyagi hari izindi école de volley, hariho Kivoga, hariho école de volley yo kwa Ruyizi, ntibagiye zarashika nka 4. Muri izo 4 bikarangira tubaye aba mbere. Kuva muri Miyagi turagiye muri Muzinga. Uko vyagenze, jewe narigeze guhagarika gatoyi ndi muri Miyagi. Mu nyuma numva ngo Bria bamudugije muri Gazelle, niko kuza nanje nja muri Iskamu. Barampamagara hari uwitwa Makori Akabura, barambwira ngo ingo ngaho dupasire turabe. Ndabapasiye babona ngira ibintu vyiza, ca bambwira ati ntuzosubire gusiba ngaha. Ca ntangura kuza muri Iskamu, ntangura gukina mu bakuze. Mu nyuma niho kucafata ingingo bavuga ati Bria abo mpasire muri Gazelle, Patrick abo mu remplaçant Ntwari muri Muzinga. Ntivyari vyoroshe cyane kuko ukiri mutoyi uzana ubwoba, ariko twari dufise abantu batwankuraje bavuga ati kora ube nka naka. Hariho amazina twumva bagiye gukina mu Rwanda, akaba hari abapasere bita ba Elia, abataka bitwa ba Mashini. Twe natwe tukiyita ayo mazina twumva bituryoheye ko twoshika imbere tukamera nk'abo bantu. Umukinyi yari Ntwari Dick Tresor, kuko ivyo nakora vyose navuga ati
shaka kuba nka Ntwari, mugabo Imana yaciye ihezagira kuko uko vyagiye birakwirikira kose ya muri equipe nationale n'abandi muri remplacer wiwe, aho tugiye twagenda tujanye mu nyuma Imana ibandanye ihezagira, twaragumanye nkatangura mu kibuga akaba muri remplacer wanje, agatangura nkaba muri remplacer wiwe, ibintu bigenda neza uko nyene. Ego nkishikayo hari muri biro yitwa Mfasha, akaba Ntwari Dick Trésor, hari Kabura Cassier Makor, hari uwitwa Gisazi Karikuru. Uwo mwaka nyene niho baciye bavanga igisoda n'ipolisi cabaja muri Rukinzo, cadusanga abaye impinduka natwe, bamwe baguma muri Muzinga abandi baja muri Rukinzo. Muri Muzinga uwo mwaka nyene bandugije muri Muzinga, niyo saison naciye ngenda gukina muri Rukinzo, mugabo Muzinga twaraduganye championnat national Makamba, turabana batoye je na Bria. Nivyo bihe vyiza nagiye muri Muzinga, ntitwigeze dusohokana hanze nkina muri Muzinga, ariko twasohokanye hanze nkina muri Rukinzo ngiye kubaranforce. Turashitse muri Rukinzo vyari bimeze neza, impamvu yatumye tuva muri Muzinga twaja muri Rukinzo umva yari école de volley ya Miyagi yegukira Kabura Cassier, mugabo haca haba perezida wa Muzinga avuga ati je nanje narafashije, naratanga amata mu bana, baravugana bavuga ukuntu bogabura abakinyi. Muri Rukinzo batora jewe, Muzinga batora Bria. Hari uwitwa Emile je twagiye tujanye muri Rukinzo, uwitwa Delphin aja muri Muzinga, bagenda baratugabura ukobonye barabihurizako. Vyaratworoheye cane kuko twajanye n'abakinyi twari dusanzwe tumenyeranye. Twashitse uwo mwaka nyene dukina finale, dukina na Muzinga kandi twongera tuba ba kabiri. Urumva vyari ibintu biryoshe, ari ugitangura championnat ugashika ubu wa kabiri. Ivyo nifuza jewe indoto nari nifise vyari ko biraba, uko maze kuba wa kabiri nabona ko ngiye kuba umupasser ari nyuma ya Ntwari. Yego zari zihari, hariho Amical Sportif, hariho Rumuri, hariho Foudre n'izindi. Muri Rukinzo twagize ibihe vyiza gose cane. Rukinzo niyo ekipe natanguye gusohoka ndimo, dusohoka 2007 tuja mu Buganda. Uwo mwaka nyene mu Buganda twarashoboye gukina demi finale, tuba muri zine za mbere, ari umwaka wa mbere Rukinzo isotse. Twarajanye henshi mu Rwanda hose, twaza turi muri zine za mbere, urumva ko yari intambwe ikomeye. Ego volleyball ari cyo twinjiza cyane cyane ku bakinyi bakina muri Muzinga na Rukinzo, ko kuva ngiye muri Rukinzo twari dufise agaperdire baduha farmo, byaradufashije gose mu buzima busanzwe no mu bindi, kuko kenshi nitwashobora kugora abavyeyi, ko umuvyeyi ugumugora ugumuja gukina ukagaruka ugasubira kumugora, nibaza ko no kubigoresha ariko kubigoresha, mugabo udasubiye kumugora yarabona ko ari ibintu bizima urimo, ukagura akantu k'umuvyeyi, umuvyeyi nawe nakaryoherwa akavuga ati vya bintu ni bizima abana bagiyemo.
nuko kenshi nashika muri finale championnat national Muzinga ikadutsinda kuri Seoul, ikadutsinda kandi twe twabatanze seti zibiri za mbere. Championnat national cyari ikintu urumva utsinzwe no kurira wararira kuko yari itike y'indege mwa muri ko muraca. Ku gihe cy'iwacu n'ubu ndabona biko biratera imbere kuko ubunye abakoci benshi bakora vyitaho, hari ama école de volley menshi kandi nukuri ndashimira federation barorganiza bagashiraho championnat y'aba junior bakerekana impano zabo kandi ndabateye intege babikunde bazoshika kure. Twarakinanye n'abakinyi banyohera cyane, hariho uwitwa Innocent Iradukunda, ubunye ni cegera cy'umukoci wa Rukinzo, hariho uwitwa Nyungabo Richard, hariho Donald, hariho Karikuru Dieudonné. Nukuri abo bantu turi mu kibuga twakina urukino rwiza rubereye ruryoshe cyane, hamwe n'abantu baje kurorera bavuga ati mu Burundi hari impano, hari ibintu biryoshe vraiment kurorera. Les meilleurs adversaires hariho Minani Jeremy, hariho Ntwari Dick Trésor, hariho abo bita ba Remy Arthur, hakaba Brian Delphin. Abo bantu vraiment barabakinyi beza kandi nibo baduhanga gose cyane. Muri equipe nationale narakinyeyo imyaka myinshi gose, twarasohokanye na equipe nationale ahantu hatandukanye. Twarasohokanye mu Rwanda, twarasohokanye mu Buganda, twarajanye Tunisie. Ndibuka niyo sortie yanyu baragize muri equipe nationale muri Tunisie, nagiye ndi vice captain yari 60. Turagira ibihe vyiza. Ndibuka urukino rwaturyohere cyane tuko dukina na Maroc, twabatwaye iseti ya mbere ariko birangira badutsinze, mugabo dufise inguvu nyinshi cyane. Byari ibintu bibereye ijisho, n'abari badutwaye bavuga ati courage. Abaturorera za Kavebe zande aravuga ati mu Burundi murafise impano, mukomereze ngaho. Twarasohokanye na equipe nationale, sortie ya mbere nagize 2008 equipe nationale cadet, tugiye muri Coupe des Nations muri Egypte, turi kumwe na ba Innocent ba Brian. Twashoboye kuba ba gatatu. Innocent azazanye best attacker muri Afrika nzima. Urumva ko byari ibintu bibereye ijisho, natwebwe tuza twambaye umudari ikibanza cya gatatu. Volley y'ubu nivyo iriko iregera imbere kubera iriko ijamwo uburyo, ariko itandukaniro rihari. Volley ya kera ndiko ndabiraba twari dufite ama match menshi ngaha mu gihugu, ariko uyu munsi ndabona hari ibintu bigiye gusubira inyuma kuko impano turazifise, mugabo abakinyi baramara igihe kinini batariko barakina. Turavye nk'ubunye championnat yaheze mu kwa kane gushika uyu munsi nta kintu na kimwe kiko kiraba. Nimwe bashobora gusubira gutangura inyuma y'ukwezi k'umunani habahejeje kuba Pro Tour. Urumva ko aramezi menshi abakinyi bicaye 5 mois atakiriko kiraba. Ndabona ko bizohava bisubiza inyuma kariyeri y'abakinyi twari dufise baje neza. Ico nosaba ahubwo nuko boshira ama match menshi
kugira izo mpano zishasha dufise bamenyere, kandi urumva iyo bariko barakina nivo iguma ija hejuru, muga iyo bicaye isubira hasi musubira kugaruka kwirondeza. Twashatse ko ntidusige twononye amateka mu byo twakinye, nayo ubundi gukina turacabishoboye. Twagiye mu bundi buzima bitaduha umwanya wo gusubira kugaruka gukina. Uvuye muri Rukinzo nagiye muri La Cosmos, naho ne twagize ibihe vyiza, twagumanye ibibanza vya bindi, uwa mbere uwa kabiri. La Cosmos umwaka wa mbere ngiyeyo twatwaye amakupe menshi, twakinye amakupe 7, amakupe 7 twatwaye kupe 5 muri 7, amikali twara kupe imwe, Rukinzo itwara kupe imwe. Umva ko vyari ibihe vyiza, vyari biryoshe. Muri La Cosmos si organisation mbi yahindutse, ahubwo abakinyi bamwe bamwe bagiye baragirwa amahirwe baronka amaviza bagenda hanze. Turi hagati muri championnat haragiye Donald, hagenda Richard. Urumva uwo mwaka ko twari dutakaje abakinyi, mu nyuma barasubira bararukita bazana aba Evrard ba Jantrene. Uwo mwaka nyene Evrard aragenda, nuko twagiye na Anive nawe naragenda. Urumva twatangura neza tugaheza bitameze neza ko abakinyi bagiye baragenda. Tuzobandanya kuko n'urukino twakura. Gushika uyu munsi mfise niveau 1 y'abantraîneur, sinobihagarikira ngaha. Nzobandanya gutanga impano nanje bari bampaye, meme na equipe izonkenera kubafasha ndahari, tuzovugana. Hari impano ziko ziratera imbere, hari abakinyi bariko bigenza neza, bakina neza cyane. Ndakunda volleyball ya Kibeni, ndakunda umuribero yitwa Engambe abikora neza. Hariho uwitwa Madudu, ni umwana vraiment abikora neza, ararinda. Ahubwo babaje inyuma gose bakuze impano zabo, kuko ndiko ndabiraba bazoduserukira, baduze ibendera ry'igihugu mu myaka iri imbere. Kugira volleyball ibandanye itera imbere nuko bogumizaho amakompetisiyo menshi, bakareka kwibagira volleyball yo kwisima. Uyu munsi ndiko ndabiraba inguvu nyinshi bariko bazishira muri beach volley, ariko imbere yuko baja muri beach bibuke ko hariho abakina kwisima. Hari impano nyinshi ziri kwisima, kandi equipe nationale izoronka abakinyi bakomeye ari uko ariko aba amakompetisiyo. Ariko batariko bagira kompetisiyo, impano z'abakinyi zizoguma hahandi nyene, ntizishobore kuduga. Rero nuko boshiraho kompetisiyo nyinshi, bakitaho abakinyi, babaronkeye amastage bakabarungika, kugira ngo turabe ko twoguma tuduza impano z'abana b'u Burundi. Ubunye equipe nationale ya volley uko iriko irigenza, nibaza nukubera kirimwo urwaruka rushasha, baracatinya. Ariko mu minsi iza natwe niko twatanguye, mu minsi iza nibaza ko bizogenda neza. Ibintu byose bisaba kumenyera, ego hama n'abakinyi baze bariha uko basohoka,
baraba abandi ukuntu babikora bavuga ati natwe turashaka gukora ntabijya bajya bakora. Volleyball yaramfashije kuronka akazi, naronse akazi muri Minente kubera volleyball, ariko mu nyuma sinabandanije muri Minente kuko bampaye imitasiyo yo mu Cankuzo. Ndabiraba ndabona ko urukino rwa volleyball rugiye kuruhagarika kubera iyo banshize, kandi ico gihe naza mfise umuryango, mpitamo guhagarika akazi ko muri Minente. Mugabo akazi nikahagaze, hariho vice perezida wacu bita Kafa Melkiade yaciye ampa akazi nja gukorera muri kampani yiwe JTT. Gushika n'uno munsi niyo kampani nari nkirimo, mugabo harabaye ibibazo turaja muri chômage, canja mu buzima bw'iwanje kuronderera ahandi. Ego, kandi ndashimira cane cane Barandagiye Pascal kuko yakoze amateka menshi, yatanze ubuzi bwinshi ku bakinyi ba volley, yahinduye ibintu vyinshi, yahaye akazi Ntwari Dick Tresor, aha akazi Niyongabo Richard, aha akazi Ndayifukamiye Eric, aha akazi Donald, na jewe nyene narama akazi, n'abandi bitwa Casque Claude. Urumva ko turose abantu nk'abo baza barakora ibintu nk'ivyo, n'abandi bana bari nyuma bazogira ishaka ryo kwiga no gukina volleyball kugira ngo barangije amashure nabo baronke ako kazi nk'uko abandi bakaronse. Urumva ko ari ibintu biryoshe uvuga ati ndakina umupira, ndabona nina heza amashuri ndashobora kuronka akazi biciye kuri urwo rukino nkina. Inyuma ya carrière professionnelle ubuzima ari bwangoye gose, ubuzima bwaroroshe bwagiyemwo Imana cyane, n'ubu gushika uyu munsi ibintu bimeze neza.